ico gihe nkitangura kuja mu rukundo ntabona babiruka inyuma abo bakobwa bari batatu ndavuga nti jewe muri bajya batatu ntegerezwa gukundamwo nka babiri mu mwanya umwe ndabereke yuko je ndi gikoko ndaza ariko aradukurikirana namwe ndabizi gusa nuwo twahirukanye okay muvuga kiwe akazina kiwe urashobora kuba waravyiyumviriye gusa ntubimubwiye ndashobora kuba naravyumviye nkabona ko igihe kitaragiye gusa waravyiyumviriye ibyo ni ibintu bisanzwe waravyiyumvira akazoza amategeko kwere jewe ndashaka kubaringa igipeti kwere du felicita OG Flip yego Mutama ni ubawe kabisa huri ikintu cyagiye kugira soon murabibona kuri Flip yego murabibona ukuntu byari bimeze widi ijya modoka yes hello guys, hello bakunzi ba OG Flip, abakunzi ba Flip GTV ndabaramukije ndababwira nti amahoro y'Imana bane namwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mumwe wese yobaherereye ndababwira ati ibikoko team turabaramukije sana ni Mp Promoter Mp the baddest the big dealer the game changer n'ayandi menshi ibyo bintu bisigaye bikaze cyane navuze ngo wewe wagikoko so murabona ko turi kumwe na McBlizzo nakantu gashasha ariko kantu nibaza yuko kaza kubaryohera mbega kiyago nakantu nyene twise reflection nzoza murabibona nyene tuzoza turabikora ukunyene muzoza murabyumva ukunyene muzoza murabiraba ukunyene tugerageza kubatiramisha kugira ngo mubeho neza mu ata stress no stress ata ibibazo mufise. Today tuzakuyaga kujanye n'iki anako turi muhira ani muhira wacu yego yani muhira turi muhira biba ngombwa ko twicara hano tukaganira tugatera inkuru na MP wangu ko ari ibintu bikoko bikayara twabonanye dukuze ari ibintu byinshi ntazi kuri wewe bisaba ko nzomenya cyangwa ntegereza maze kumenya byinshi byo turabizi ndabizi ama no munsi tugira tuyage kujyanye n'urukundo reflection no munsi tugira tuyage kujyanye n'urukundo hagati ya jewe na MP uko biza kugenda nuko urabona tuno dupapuro turi ngaha udupapuro dushika indwi ibibazo ndwi utunutwi wanje ni kuvuga wowe uraza gusoma bivanye n'inimero nimero 1 ni ikibazo cya mbere no ngaha ndazi washize ko nimero 1 ni ikibazo cy'uwanje cya mbere ndaza kugisoma nibaze nongere niyishure okay urakumva kumva ndibaza nawe ariko baradukurikirana kandi barakumva yuko ari kantu kameze bien sana nibutsa ko turi mu gatondo tuguma twinwera kai ni kujya nyene nikifata neza ubuzima nyene atangure jewe canke we tangura oya tangura gusa ndabwiye ko ubwoba bwije rondera nimero 1 ibibazo byawe n'umengo uriko nimero 1 kasome ngo niyihe mpamvu ituma umuhungu yinjira mu rukundo ku bwanje hari impamvu nyinshi iya mbere ni uko umuntu uba wamaze kumwumva kumva ko umufitiye urukundo ko ameze imyitwarire yiwe imibereho yiwe ukumva yuko imibereho yiwe ushobora kuyisipota kandi ukumva ko wewe nyine ubwawe uyu muntu
ushobora kunyumvamo cyangwa ukamyumvamo ukumva yuko urukundo rwawe umuyoboye kuri ko ari abantu benshi bakunda kuvuga yuko mugabo abo bantu ndavuga ko si benshi abantu benshi bakunda kuvuga ngo abangu nta rukundo biravana ariko ku bwanje nuko nobivuga arundi avuga ati jewe ndaba ndabibi ngarabibi bivanye nuko dutandukanye usanga twihitamo gutandukana so nuko rero ashiraho nanjye ncagure ni ukuvuga ikibazo ni naba ntumva utanyishiye neza turagisubiramo oya ndaza kukubaza ibindi kugira ngo unyishure neza aha ikibazo kigira kabiri ikibazo cya mbere kuri jewe bwa mbere kija mu rukundo byari bimeze gute oya urumva bwa mbere nkija mu rukundo ko byari bimeze byari nyine byo bwana hariya ruguru nyine bibazi abantu twibera hariya ruguru cyangwa twakuriye ruguru ndetse nakuriye mu gisagara mu bisanzwe oya rero misite hariho abakobwa bashika kuri 3 abakobwa abahungu bose muri iyo site barabemeye aho gatumba bazi yayi barabemeye misi kuko jewe mu bisanzwe namye niyumvamo ko nzokwama nkundana n'umuntu uvuga ati uyu muntu ni uw'akarorero ku bandi bantu bose umukobwa mwiza umukobwa w'indero umukobwa aboneka neza mu bantu rero icyo gihe nkitangura kuja mu rukundo nabona babiruka inyuma abo bakobwa bari 3 ndavuga nti jewe muri bajya 3 ntegerezwa gukundamwo nka babiri mu mwanya umwe ndabereke yuko je n'igikora eje namye niyemera buri gihe namye niyemera rero niho najya kudiraga umukobwa n'iby'abana nyene wandika udukete ukamurungikira ugenda gukunda cyane akwishyuye nawe akacyandikira akakurungikira aca bitanga uruko turakundana haciye nk'ukwezi bati reka nkoresha umwanya ujya wundi nawe ndabashyire ku murongo ikoko gusa kubera ntibaba hamwe ntibabana gusa hari ukuntu nyine tutaba mu quartier imwe canke ku gatumba kamwe urumva rero kandi barabagenzi sinzi ko bataho ikibazo ndiko ndakubwira nyine byari bimeze umva je nari umuntu nkicinjira mu rukundo nari umuntu babiri 3 bane ukagerekeranya bose umurongo ariko nkicinjira ko nabona abandi bantu bose bakundanye mbona ebana biraryoshe biragize navuga ati ni bitamu kanje kumviriza nanje cyangwa gateka ubite babiri bajya abantu bemera mu isi nukuvuga abahungu bose mu isi cyace bavuga ati bangurira ingofero ngo go biga sana kabisa tubori gikoko nyaje cyarimo babaza ko wabambaza je ukuntu byagenze mugabo reka je ndabikora ikibazo nacyo wambaje nakubaje nimba kirimwo cyashobora kuba kirimwo hajya kirimwo rakinyishura okay nije tora numéro 2 ya kabiri aha okay ufise aba ex bangahe n'uyuhe abakunda kurusha abandi amanze mwaka ndavuga ko si benshi ariko ndavuga ko ni babiri mugabo uwo turi kumubona muga cyane kurusha ni babiri aba ex n'undi busha ujya sumu ex ujya niwe muri kumwe uvuze ndiko ndakubwira ati mu ba ex mwakundanye mwahebanye n'uyuwe wakunda kurusha abandi bose cyangwa wakunze kurusha abandi bose nubwo nakunze muvuga
ndaza riko aradukurikira namwe narabizi so gusa no twahirukira no twahirukanye okay muvuga nakiwe akazina kiwe ni igiko akazina kiwe ndakibagiye mugabo nibaze ko ahantu hari nawe nyine ariko aradukurikira yego Manda biheba wala ndabiheba umva nakubwiye muvuga okay umviriza rero muvuga wari ega sije shaki hapana umviriza shaki zina ngivuga ati no musimuga waje wakati umva umukobwa yitwa Grace sawa numéro 2 ikibazo canje ca kabiri ndagowe umukobwa wa mbere mwakundanye wamukunze kubera iki wa mbere nakubwiye bwaba uyuwaye bwacu bwa hariya mwisite ruguru bwategeka ndabyinjiremo kugira ndabe icyo abandi bandushye bakujyanye banjyanye nabirenze ibyo kwera urumva wowe wavuga ati nyene ni kwemeza abantu tu nawe nkime ndabe ko ndomo cyamubwiye ibibazo byawe biragoye ko biragoye no tubarabire kayi kanda gucagurire nimero tuwanginga kwincagurira kwitora ngani wari wayibonye yo ndagowe akavuga ngo mu ba ex bawe ngo ninde mwigeze kuryama nta n'umwe nawe nyine barabizi koko turabatunganira murondera Grace uramutigita ko wagati icyo nyine aduca kubwira sawa numero 3 bwa mbere urangura amabanga y'abubatsi bwa mbere urangura byari bimeze gute yasubiramo ikibazo cyane kivuge cyane agira ngo bacyumve bwa mbere urangura amabanga y'abubatsi byari bimeze gute ntabyo ndumva ko nabyo ndakora subiye inyuma gato iki kibazo kuvuga iyo bagize ikibazo umuntu haba hari ahantu wagikuye kuko bavuze ko ata muntu n'umwe basi umuntu kanda byihota iyo byarangiye nawe wishyuye asigaye ibibazo bingahe ibibazo bine ibibazo bingana bidukuramo iyo kode ya nta na kimwe urantore muri nimero 4 ngaka ngaha aha mu buzima bw'urukundo waciyemo ntibigeze wiyumvira gutera inda uwo ukundana icyo cyiyumviro sinakigize kubera ko nta mabanga yo batigeze ntabwo oya washobora kuba warabyiyumviriye gusa ntubimubwiye ndashobora kuba narabyiyumviye nkabona ko igihe kitaragera gusa warabyiyumviriye gusa ni ibintu bisanzwe warabyiyumvira akazoza amategeko kwere shakubaringa igipeti kwere mugabo nyene ukaraba ukavuga ati vraiment turavye muri iki gihe ndabona NTAVYO igiye wowe wasi kubimubwira kubera waramutinye cyane jewe muyibika ko ntitukiri gusa uraraba n'umuntu agiye bibwira ukabona ati umuntu nawe nyene bagombye kumurwishiriza ubwenge yatekana musore kuri 4 oya
nirihe itandukaniro hagati yo gusambana no kurangura amabanga y'abubatsi? Yavuga cyane. Nirihe itandukaniro hagati yo gusambana no kurangura amabanga y'abubatsi? Niboneka mu mungu. Ibi ni ibibazo bambagije. Twavuga yuko twazi ibyo ibibazo by'urukundo bidwanye. Oya, iki ni ikibazo. Umuntu wese ashobora kwibaza. Okay. Mbega bikorwa kumwe. Gusambana. Gusambana no kurangura amabanga y'abubatsi. Bikorwa kumwe mugabo ntisigura ko. Gusambana nibajya ni kuja kurangura amabanga y'abubatsi. N'umuntu bitemewe. Basi mutagize mariage. Mutaragira mariage. Hanyuma amakurangura amabanga y'abubatsi. Urumva ko harimo kubaka. Sigura ko mwemerewe kubikora. Ndio tandukaniro rihari. Gusambana ntiwa muvyemerewe. Kurangura amabanga y'abubatsi muravyemerewe. Gusambana ni nkuko rero iyo bakubonye bitwa sambana. Bagufasha. Ariko uriko birangurira amabanga y'abubatsi kuko murubakanye nta bazogufungura nta yerera. Wagenda mu komine barangitswe baha. Wagenda kwa patiri, kwa pasiteri, kwa shehe Abduri kavuga tobano ndabazi none gashaho bazokugirira. Wumvise la difference? Okay, ngira nabaza ko nadukurikirana ni kiganiro reflection. Tuko turaganira guhana mahana bo ibibazo kuko byose biraduhanze, harimo no guhanurana, harimo kumva neza ko hariho ibintu bimwe tutegereza kuyaga iyo muri muhira canke iyo mubanye muhira. Hari ibibazo bimwe mutegereza kwicara mukaganira mukibutsanya ka kera, nyene mwari mubayeho kera, nyene byari bimeze ibintu nk'ivyo, tukaba turabateramisha n'ibindi bintu hama tukongera tugira do felicita OG Flip yego Mutama ni ubawe kabisa huri. Ikintu cyagiye kugira soon murabibona kuri Flip. Yego murabibona ukuntu byari bimeze ijya modoka imodoka wayita ndabizi gashaje ko diye na mamarike ndashira mu togira ngo ko ntazogo sinzi ko nzona gwa ni modoka ya C-Sport mengo ni limousine ni limousine bya biduga bimwe birebire. Blaza barayifotoye nigeze hera no kuyifotora yagumye ari gipande kandi tubana inyuma hapima nk'imetero kilometero. Baruguruye umuryango kugira ngo basohoke. Haramara nk'iminota nka nk'itanu cyangwa atarasohoka. Rero turamuhaye congratulations ya bandanye aryoherwa na n'umudamu wiwe Murundi yagize mariage n'umu Ethiopian. Mubandanye rero muryoherwa. Famille ya Flip GTV murumva yuko iraguka cyane. Yego kirabani niya katurindire ko bamwe muri twebwe nka MC Mbizo ngaha nabo nyene akoridawa kabisa inyuma ya manager. Azova mumwe muri jewe nawe. Reka tumurinde. Reka dusome ikibazo gikurikira. Bandanye. Ikibazo kigira gatanu. Kivuga ngo aba ex bawe abaguhevye ubona baguhevye iki cyane nawe wahemukiye wowe banje umuntu aguhora ikintu n'umuntu abona ko ari erero ufise ubwanje novuga ko ntacyo baguhoye kandi ntacyo nakoze kimwe gusa warumbaje ngo mbega ntawe wahemukiye. Oya muri kahise kanje ntawe ntuhemukiye. Oya ibikoko turi abantu baguma bari ku murongo man yego so
nuko no bivuga rero sinumva ko ari ikindi kintu orenza ko cyangwa ikindi kintu ushaka kukirenza ko kirenze ni ikinyene aba ex banje nabo barabizi nta muntu ayo mu kiyago nibo bampimukiye aho basinze ngo ni babiri yego uwo turi muri mushaka ngo nigeze bandika ikete cy'abakeka yatebye ibintu twabigiyemo dukuze tuzi ibitujanye bagabo none navuze ko ari babiri yego ni babiri icyo kibazo cyarenganye ikibazo kigira gatandatu ku bwawe Saint Valentin ivuze iki hagati y'abantu bakundanye? Saint Valentin burya hajya Saint Valentin ari umunsi wibuka umwiranda Valentin. Ikibazo wasinye ni nimero 6 bari gusoma nimero zinga ya okay ishuri cyo nyene kinya kibi cya gatandatu. Yes, ikibazo kigira invarisho cyane nyuma kiza guheraheza kiyago reflection yacu kivuga giti niziye ntambamyi zo kuba mu rukundo ruri public. Niziye ntambamyi duhura nazo zo kuba mu rukundo rugaragarira abantu bose. Intambamyi zirahari kuko hari abahungu bamwe badashobora gutungwa n'umukobwa icyo kibazo rero nshaka ko tugisatura nyine uri kuranyumva rero ukundanye n'umukobwa akakubwira ati zurampibriya akakubwira ati cyangwa wenyine akakubwira umwanya urashobora gukundana n'umukobwa we telefone yawe akaba ari nk'intuzenye yiwe akaba ari telefone ari nka bunyiwe kubwiye ati we telefone bagisa ngapostinze cyangwa yipostinze wenyine usanga yipostinze byakunda kuba kenshi birakunze kuba kenshi simvuze kuri jewe byarakunda simvuze kuri jewe okay era birakunda kuba ku bantu bakundanye bashaka kubigaragariza abandi bantu. Intambamyi ya mbere ni uko hariho abariho abahungu bamwe bakunda abahungu tutameze kumwe aba bifuza kugaragaraga n'abandi bakobwa ukajya usanga niyo ntashobora kujya kugira ngo ujya mukobwa kubera iki ujya mukobwa aramaze kubona ko ukundanye na nawe. Rero ikindi cya kabiri ugasanga hariho umukobwa yagukunze wowe yarazi kuza kubikubwira kubera ko yabonye ko muri kumwe na nawe ukora byose urukundo ruri public. Intambamyi je mbona ni nizo ikindi nawe ushaka kubabwira aho uvuze ibintu biri public ibintu bitari public muri cyagiye umuhungu n'umukobwa bashaka ko urukundo rwabo rudasohoka. Muri icyo gihe rero dusanga umengo umwe ku wundi umengo arafise ubwidegenzo n'undi arafise. Muri icyo gihe udasanga ukuntu umwe ko bijyanye public ugasanga umuhungu arashaka gukunda kandi gakobwa arashaka kuvanga arashaka ibintu kubera ko ibintu ntibiri hafi. Muri icyo gihe abantu benshi barabikunda udashaka kuraba abantu bakunda impundu ziyabo bavuga ko zimwegeje kenshi abantu bakunda ko umengo mu bantu bari bifata nk'aho umengo bari udashaka kubiraba umengo ntibari mu rukundo ntibakundanye umengo barimo rimwe mu two turabiraba rero ibintu by'urukundo
sinari meze gutya bite gute nahiba nkuko nyene kabigenda muko nyene ariko novuga yes ku bantu bariko baradukurikirana mwakoze cyane mubandaye mudukurikirana ejo naho tuzobazanira iyindi deba canke rya ejo ni reflection nakaganiro tuzoza turabaha tuzaturanatumira n'abashitsi tubateramisha duterama cyane ko tubakunda akajambo kamubwiye bakunzi ba Flip TV ni kiganiro reflection suguma abonnement ngaho kugakengere ibintu bigende bien ibiganiro byacu bize birabashikira mutarenze kwivunagura ndetse no gucegwa kurikirana izindi platform za Facebook, Instagram, Twitter hose turahari ni Flip TV bashobora kudukurikirana mutarinze kumeneka umutwe cyangwa mutarinze kuyayuka niko twabivuga so ciao